Yes, mwamaze kubibona tova mu ba R&B tuja mu migwi ndangakaranga tuja mu banyabikorwa batandukanye na cyane cyane ijya nino murabizi ko twarahagurutse kandi tugomba kubikora akazi nakangaka nyene kugira ngo tubasangize ibikorwa bitandukanye abaririmbyi canke abana b'igihugu baba bariko barakora kwizina ni Edison Ndayahoze Arkeni ari kuri kamera hariya za Niyo TV ibintu bimeze neza ubona ko turi kumwe n'umu tipu no munsi akunda kuvuga ngo materiel yabaye materiel zikaze ahora ko yajanishije turaza guhera ku kirato so wari urabona ko ari deshire ashobora kubangera yagize commande byose bijanye n'ibintu vya Stefal ukongera bikajana n'ibintu vya Playboy bikajana n'ibindi bintu nyene byinshi ibyo ugiye kuri playlist y'indirimbo ziwe uraza gusanga amazina atandukanye mugabo ugerageze kuroza gusanga uno mugabo ajana n'ibihe yitwa Kingorongoro abenshi bamwitaga Cheri abandi bamwita sinzi byose araza kubizana nuko bisanzwe bimeze Kingorongoro izere kumeze neza yani meze neza kabisa kuzuye nikamuriko bisigura kuzuye nikamuriko iyo umuntu ameze neza urabibona niyagwaye urabibona yego nyine abanda kwemera ukirundi mugabo nako igicoco kigucana oya burya nta mana yigeze cy'umugani ni umuntu yaciye umugani awushira mu abantu baza barabigendera ko ariko nanjye ndashobora guca umugani wanje yaho uce twumve yaho uce twumve nakubwiye atakuziye nikamuriko nawe mbwira uwundi wafashe wawe mu bantu nyene nanje undimwe urumva wewe waragucitse na wowe wakuguye ko nuyu mfise imigani myinshi yego kabisa muri hari kera ndazi ko waranzwe n'imigani Kingorongoro izere kumeze neza yego cyane kabisa materiel ya daje murakoze triko ya daje murakoze po ya daje nahereye kubisa ndiya guhitiyemo zino style bere ko tutagura kwana kino kiganiro nije ndavyikorera byose niho vyikorera yambika yego pataro ndabona nyene bimeze neza kabisa ariko pataro gerageje kuyigorora irafite ukuntu yoshika hariya kwa cameraman. Yeah, sinajua mimi ni rapper. Yeah, ndo muraperi. Sometimes turambara nk'abaraperi. Ibintu nk'ivyo. Kongo uko ndabona kabisa style ntahitandukane n'ikiraperi nyene. Ari impeta wambaye hariya mbona yirika ariko irasanzwe. Irasanzwe nyene. Byose vyita bisanzwe mugabo ugerageje kubishira mu gaciro za gusanga ari amamiliyoni. Umutipa asigaye ahagaze neza muri MA babanye neza vraiment namiri. Yego kabisa turashima. Ngivyo urumva reka twarutuntu n'utundi hama twikomereza ibikorwa vyacu Kingorongoro avuye mu gacere yego kuko hari yaheze igihe kinini ariko ndasohora nka simo ariko unazananye ni kuntu yari ameze uyavuga umeva nkaho umengo nibisanzwe kubera ko sinari nicaye nariko ndakora gusa nyine abantu babona kumenga ndicaye ariko kubwanje nariko ndakora kandi nizere yuko ibikorwa bigiye kubashikira yego ibikorwa bigiye kudushikira byumvikana ko hari ikizere cyuko Kingorongoro agacera ramaze nk'iminsi agiye kukavamwo eske abafana bariko baragutera kamo kenshi mu comment canke mu biganiro bitandukanye Kingorongoro ari hiye Kingorongoro ari hehe kajya kamo karagushikira cyane gose kenshi baransanga no na inbox yego kamara gutelefone kenshi basanga inbox aco mwita nahejeje wahejeje yego nahejeje wisanze uyikubita ku rutoki birara wariwe ariko reka duheze ivya mbere wari kumwita banana kimwe nakibazo kugira ngo imigeri ibiri yiheze itereke nubwo avuga ko idatereke niyo mpamvu nakubwiye umugani waciye umuntu kuko umwe ashobora kukubwira ati akansura heba uwundi nawe akakubwira ati akagumye bagumako asubiye meze ndaye ku murongo nagaye gaho bazira ukuri telefone ishira muri vibre cyangwa silence kugira ngo turabe ko ibintu byahava bigenda neza bija hose ari kumuca amazi wamuciye amazi nta kundi irangi yayizimije umutipe nabikoze wabikoze yes ati akamo ukabakunzi bo muziki y'u Burundi ariko baragutera uburi kurakumva iyo ukumvise ukicara ahantu gatekereza ico gukora ubu urubona ari gihe kenshi ngerageza gukora ibintu mbona ko bakunda mbona ko baba bashaka hama nkabizana ku muvyeyi wanje ngahamiri tukabikorera ko bikaja muri store kandi rero ubu nizere yuko ibikorwa bigiye kubashikira bijya nyene bashaka kumva kuri jewe vuba bigiye kubageraho
yego vuba bigiye kutugeraho ariko imbere yuko nkurondera ngo dukorane kino kiganiro hari abankurikirana rimwe na rimwe kenshi ndababwira ati buriya ndagiye kurondera giceri canke Kingorongoro kugira ngo tuganire bagarutse kubijanye n'amatitre y'indirimbo maze iminsi uri kurashira habona ahanini ubona ko utari kure y'icongereza kubera iki zino titre hariho Stefa akongera hakaza Playboy n'izindi umaze iminsi wita mu cyongereza kubera iki kino gihe uri guhagara ku matitre y'icyongereza sinzi impamvu ariko bivana n'indirimbo ibintu iri kiravuga yego urabona nka Playboy ku bantu bazi Playboy icyo bisigura bumvirije n'indirimbo icyo ivuga barumva nyene ko indirimbo ari Playboy yego indirimbo yanavugishije benshi yego cyane bivanye na ako play no nizere yuko atari indirimbo yonyine maze kugira title y'icyongereza hariyo za coming soon navyo bibazo nyene bakomeje kwibaza tu no mugabo kubera iki ari guhagarara ku cyongereza cyane afite target yihe mu kazi kiwe cyane no kwagura no kwagura kuko kenshi wasanga ndirimba za kiraka za woza wompona za vunja god za ile ariko ubu ndagerageza kubavangira ku buryo no muri East Africa biborohere yego ugerageza kutuvanga no muri East Africa kugira ngo ubi itworohere ku Murundi nawe ku Murundi muri East Africa mugabo Kingereza nikirapanda byinshi kandi rero nibaze yuko Umurundi abarundi bari talentueux cyane barazi icyongereza bazi igifaransa bazi igiswahili sinzi mu igishinwa China naco nyene bariko baraciga kuko abashinwa hano barahari kandi ibintu biba bimeze neza Kingorongoro uri muri industrial music y'u Burundi uyimazemo imyaka itari mike imbere kuza kwirekeza ku kikwa cawe gishasha uherutse gushira habona sohotse ari audio mu gihe bija hose ishobora kingira kuba son ishobora kuduhereza video sinzi indirimbo iri kumwe n'amasanamu yayo Stefa yego yasohotse n'amasanamu okay kamukanya turerekezayo turabaho bigeze ibikorwa ibintu heze badanye bigenda neza indirimbo ifite video kandi nizere yuko navuga ngiye ari video ni ntuze ni nani muri studio ariko amasanamu araboneka muga bitandukanye nuko twari tukumenyereye kuko igendirimbo ni hip hop ni video lyrics ugerageje kuraba igomba kuza nka video lyrics indirimbo ni ntuzeye ni ya hip hop nashasa nyine abantu batahura ivyo navuze banambone ariko ntabwo ari official video naco nagombye guhagarara ko cyane hari abacavuga bati Kingorongoro yagize ubunebwe ko turakuzi muri ziya zindi ndirimbo urazi ko afata ama location ugakora ibintu kabisa bitagasemeza ile urabizi za vunja goti zande kuja mu ndirimbo bakore muri Tanzania nyinshi mugabo bagira ati Kingorongoro why not kino gihagize ntuzeye video lyrics kubera ari hip hop kandi zari hip hop ariko ni zivuga ivya hip hop yego ingiyi bisa nkaho ari kwimera yego kandi nizere yuko vuba ngiye kubongera rero izindi video nzi mu locations atandukanye kubwa bati indirimbo yo kwimera nta birebire kuko mbashaka gusa kwemeza abantu kubereka yuko dushobora gukora hip hop yumye kandi itahurika yumye nukuvuga hip hop ni nka irondera kiriko kiraduka hip hop yumye yego old school yego okay birumvikana nitwa tumenyereye mu ndirimbo aho hanini ushimangira ndibuka uherutse dukorana ikiganiro na mugabo Arafro nawe yarajemo akantu ko kwiyemera ati mini original sauti yangu ni original ino byose ni original nawe kino gihe wazanye akantu Kingorongoro ndahari hari hawo watanguriye imyaka uri ibintu by'idondaguriramwo mu burambo ufise mu kazi ka hip hop ntavyo twari tukumenyereye ko no mu biganiro akunda gutaka avuga ati jewe nta birebire nzigira nzoguma ntanga ubutumwa kwa kundi kuno iyi ndirimbo nayo iri mutumwe ubuhe bwa Kingorongoro irimo ubutumwa bwinshi cyane ku rurungano rushasha kubereka yuko batodebukirwa canke ngo babwibwe amajambo atandukanye ngo bace baheba umuziki ahubwo babandanye bakora kuko umuziki uri kurawukora hama ugacugira umutima wo kurambirwa canke ukarambirwa kare biba bikunaniye byo bavyiza rero ukoranye ishaka ukagira target ugafocusinga hama ukagera ku rwego ushaka gushikako ego gerageje kuraba mu musangiye mu muryango na cyane w'abaraperi canke wa hip hop
ubona biri kuza biri gukorwa nkuko wewe uvyipfuza oya kabisa ariko bariko barabibona yuko amajambo navuga mu myaka iheze ariko arashika kuko ugerageje kuraba umuziki wa hip hop uri kurapfa yeah I'm telling you bro ego umuziki wa hip hop uri kurapfa kubera ko turirimba ibintu bipfa yaba turirimba ibintu bibaho bizokwamaho mesi yose ntubu uri kurapfa aho nawe rimwe mu barimba bipfa naragerageje kuza ndahanura abaririmbyi abaraperi bagenzanje ndababwira ati barekane n'ibintu by'ama challenge kuko challenge ni ikintu vuga ati naga challenge kabaye nageze kugira ikiganiro nk'icyo bavuga ati naga challenge kabaye ariko reka tugakore ariko nitwame mu ma challenge kuko challenge zirafa yego twara abaraperi benshi barabigiyemwo nk'imyaka 2 irahera bari mu ma challenge nyene nawe urabibona aho bigeze hip hop nikiramba hip hop ariko hip hop ntabwo yari hagaze ku ma challenge gusa n'izindi ndirimbo zasohoka zitari ama challenge abaririmbire aba fans bafokasinga na za challenge nyene baguma umva udasohera challenge nibashobora kukubona nyine kuri kurakora biremye ni nako imeze hip hop utari kuriyemera canke ngo udisinge mugenzawe ngo hari ukuntu urumva biba bitandukanye na R&B ariko wisi kubibona kubera ko atari kubibona bwana Kingorongoro bibona kubera ko Tupac naba BIG bakoze ivyama beef aho vyahereye turabizi baricanye barapfuye bose kandi nizere yuko urunganwe rushasha gwa hip hop kwisi rutariko rukora mu beef ivyo bavuga ati ngo ama hip hop ni ngombwa winjire muri beef si ngombwa urashobora kuyimera nkawe nta kibazo ariko simakutuka abantu ibirekuwe n'ibitarikuwe muri hip hop nibi vuga ikintu ubona gihengamye kigorore yego kino gihe wazanye indirimbo wise Stefan ni indirimbo ahanini bisa nkaho buri kurivuga amazina yego ndiko ndivuga amazina mvuga naho navuye mvuga n'abantu bari nyuma yanje ndababwira ati bakomeze yego ariko hajamwe n'akantu ngo kubereka yuko we nawe uri udasanzwe muri hip hop yego kabisa kuko ndabifisemo uburambe kandi biraboneka sivyo niyita sivyo uyita nibyo bakwiye yego cyane bakoziye ntikamuriko ngaruke hahandi nyene ariko iyo bitaho si stay far abariko baradukurikira na cyane ku batarayiraba kuri channel y'uno mugabo nawe sundi ni Kingorongoro bosimbirayo hama bagaheza bakaraba indirimbo kwikoze n'ukuntu imeze yaribereye muri studio kwa Amiri muri MA Production asanzwe ari na and management yo kwa Amiri ariko gato urazi ko muraperi kenshi ni agenda n'ikigwanisho ku munwa nshatse kuvuga kubijanye naga freestyle kuri Stefan Yo, okay, nilipokuwa mdogo lo yangu likuwa kulea even shakwa kigogo niulize nitakujibia anejua ni Mungu siri ya mafanikio ukajelewa wazazi wangu majike nipate kuo nini cha kuwalipa tabu nilizowapa malipo ni kuwatupa pasipo cha kuwapao kesho nitapanda pipa na mimi maisha tajipa nitavuma nivunje chupa siwezi badili makao asiyesikia la mkuu kila siku mguu vunjika kisa ufupi wa kirikuka raba kashindwa kuchawika leo mjukuu namlea bibi na babu nafunza sijida na rukuu ilo asipate adhabu acheni watoto wadogo waje kwangu maana ufalme wa mbingu ni wao na mimi watanipoza majungu maana ulimwengu upo mikononi mwao tipa shaka barasoseke ugataja kwiga igiswahili hanze y'igihugu iki nico mu buyenzi nico mu kinama ni cyaye umutipe yandika neza cyane ngo baregeze guhaka kugutwara muri Tanzania bakwitiriye Ego ariko nitwa bishimangira ko kubera bije hose bivanye n'ukuntu uririmbe igiswahili cyumvikana kimeze neza uvuye hano ugiye muri Kenya canke muri Tanzania nza gusanga atagitangaza kirimwo ciko ashobora kugira ati uyu muhungu iyo bije hose umurundi ushobora kwibaza kandi imbere kuca wishura why umurundi avuye hano agiye hanze igihugu we vyagushikiye igihe waja mu gihugu ca Tanzania batemera ko tuzi igiswahili kimeze neza ico nico nshaka kuvuga ntibazi yuko mu Burundi tuvuga igiswahili neza kandi benshi bavyemereyo bashitse ngaha bakavuga igiswahili tukabumviriza tukanabishura bafate bwabundi rero kumbe hano ndashobora kuvuga igiswahili ibyo nishakiye byose bikumvika ariko hari ahandi ushobora kugenda nka za Uganda no ngaho mu Rwanda sahanu hose ushobora kuvuga igiswahili ngo bakumve ariko mu giswahili mu Burundi turavuga igiswahili neza n'ibintu twishiramwo uzabumva abantu ngo aririmba mu giswahili ibyo bintu nivyumvikana none se Chameleone ko bamwumva urazi hariya mu nokitoki ingene bakunda Chameleone none Chameleone ari kirundi aririmba nuko rero tureke ibintu vyantuze byo kuguma
umva sinzi ngeno bivuga mu kirundi neza Okay. uririmbye mu giswahili ngura Hari umuswahili n'abavuga ati aho bipfira abarundi ngo ntitwiyemera. sinzi Jamini. tunapasha tujiamini kubera ko turi talentueux si ibihugu byose ushobora gusangamwo igiswahili ikirundi nyene tuvuga ati ni langue maternelle canke ngo français anglais ngo bisangeho oya Hari n'abavuga ati ari indimi zibiri hari n'abavuga ati twebwe ubwacu igituma usanga kenshi n'abavuye hanze baca batangura kwimiza ibinabiriya ko rutabishoboye bo ubwabo tubaha agaciro gusumba umwana w'igihugu ku rurimi mu kompoza mu kwandika ibyo noneho sino biteba ko abenshi murabizi ko haje umunyamahanga hano mengo asasigwa ibitenge nyene yisanga kumenga ari muhira kubera ko ibintu byose asanga bihari sinako byari bikwiye kugenda nibaza ko kwamaze kujya bukimbibe ugiye hanze y'igihugu usanga twe gitandukanye bana kule ugate bana we banduje hariya kuko nta bwene gihugu ufise hano ntabwo uri mu Tanzania ntabwo uri mu Kenya canke gute ibintu nk'ivyo so Kingorongoro ariko arandika ariko aratanga message n'uruhe rurimi rumubangukira kwandikamo ikirundi ariko tukaza kugaruka kandi tugasanga indirimbo nyinshi ufise n'izigiswahili kuba indirimba mu giswahili ni kubera ko indirimbo zanje nyinshi zahitinze zahawe ikibanza kinini ari zigiswahili ariko si ukuvuga yuko ntumvigwa n'abarundi oya abarundi baranyumviriza kandi mfise nka 90% yego y'abarundi bavuga ikirundi okay hari ibyo wagerageje gukomoza kuvuga yuko abaraperi nivyo ni benshi baguma bavuga ati naganira n'umuraperi yakavuga ati bana ngo bariya ntacyo bariko barakora naganira n'undi ntacyo bariko barakora ugasanganira abaraperi bagira kuri batanu umwe wese aguma yemera ku giti ciwe tugarutse tukavuga yuko mu baraperi hagati yanyu arimwe muri ko murangirizana cyane rap canke hip hop mu kudashira hamwe kugira ngo mwige kino kintu cyo gukora haruhande yuko usanga turiko turaha ikibanza kinini rap yo hanze y'igihugu kandi ukanasanga mbere ntibana basumbya kuririmba ariko kubera bwabo umwe mudafise ugasanga abuvuyemwo kutabonwa kumwe n'aba canke bariya ubwo ntimubona ko namwe ubwanyu biriko bibava ko kugira ngo abana bariya bagume babona ati bariya batipe abonye n'ubwo batagiyamwe kugira ngo bakosore ico babona ko kitameze neza nta kizova shabara pere wo mu Burundi no kuri kwa Mungu uvugisha ukuri daciye ku ruhande nta rukundo nta rukundo ariko babiri batatu usanga nyine bari mu kwakuka umva no tugwitugwe kuko nta muraperi n'umwe je turakorana ikiganiro wagenda atemeye ku giti ciwe agaya abandi ariko je suko nabwo ngaya abandi gusa nyene bariko barakora bakora neza ariko strategie bakoresha niyo ntashobora kwemera kuko iyo strategie niyo iratuma umuziki wa hip hop kuko iyo strategie bwo umenyi usanzwe ufise doshira kubushira mu bandi ntibavyemera kuko bacabona kumenga ndiko ndabinjizamwo ama ide yabo yanje umva chabona kumenga nzanye ide yanje ndayizana muri ariko consequence baza kuyibona mu nyuma tige kumbe rero bya bindi ingaruka yavyo niki nk'ubu ugerageje kumviriza cyangwa kubaza umufana wa hip hop kamubwira ati mbwira umuziki wa hip hop wewe uzi mu mutwe ugati uyu n'umuziki naho azoca imyaka 5 nzowumva kandi nzobandana ndawumva mu myaka 2 iheze akubwira uwo muziki wari wa hip hop nukuri kwa Mungu kugira uronke bizoca kure kubera ko umva yafashe kujya muziki wa hip hop arawununuza ahejeje carawucira kubera ko ari utuntu nyene tuvuga ati no tuntu tubera ngaho nyene nitwamara guhera namba ari beef izohera namba ari challenge izohera hama ubuzima bundi bubandana ariko ni mwebwe nyene kandi mwagaruka kuvuga yuko amaradio aho ikibanza gikomeye R&B hip hop bahize ku ruhande ariko kino gitugerageje kuraba hip hop irafise ikibanza ku masamirizi kino gihiravuzwa muga ruhigi uciye ruhindukira mwebwe hagati yanyu mutanguye kuvuzwa muga mutanguye kutimira ibintu zituva nk'ugute nyatari ariko ndibaza ko bizohinduka tu ingene ama generation aguma hinduka niko babona ati kumba aba brother barakoze amakosa nuko biri kuko ugerageje kumviriza abantu zeye ba Passy Etoile de Centre ba Big Fizzo bakera bakikora hip hop zigumyagumye ba Mkombozi ba T-Max n'ubu wumvirije indirimbo zabo za hip hop urumva nyene ko ari hip hop nohaga ariko ubu kubera dukora umuziki ufa
nisi ukimugwa mukuri ibintu bipfa kandi mwagombye gukora ibintu apana je kuko je mfise hari kera mfise playboy mfise ex girlfriend zose ni indirimbo nuno munsi naho cy'imyaka ingahe wumvira uje uravuga ati zatotse nyuma yizo nazo biri gute inyuma yizo izo uri kuravuga inyuma yizo nivyo nyene naguma nsigura mu maradiyo mu mamedia mvuga ati bugira turiko dukora ibintu bipfa turiko dukora ama challenge turiko dukora ama beef ejo ayo ma beef azohera ntiba bitahure ubu rero haraciye imyaka ibiri tubirimo niyo bariko barabona ingaruka kuko ni ngombwa ingaruka iboneke wari warababuriye cyane gose ndibaza ari ibiganiro byinshi nakoze iwabo nguma mvuga ayo ma challenge babona kumenga ndiko kandi we mu ma challenge yose yatanzwe nta challenge nimwe wigeze uririmba oya kabisa gusa habuze gato kubera ko ishavu abafana bansanga inbox bambwira ati bana turagushaka kabisa uduhagariki uku gukora ku giti cy'umwe wese hatari mu kubwira dufate nk'uwarasohoye stay far comment ushobora ko wararonse yavuye ku muraperi mugenzi wawe yakuryoheye yavuga gute maze kuronka comment abaraperi bajya nemera maze kuronka ama comment menshi y'abaraperi nemera batari muri ya system ariko babuze aho bo bikorera kugira ngo bije kumugaragara kuko arashobora kuba atari muri ya system ya ntoze ya ma challenge ariko agakora umuziki uramba ariko ujya muziki uramba nturi kurahabwa agaciro ku mameti urabibona sasa mu gihe dufise babandi bakora umuziki uramba bakora umuziki wumvikana bafise na power play kwiye nibo nyene bategerezwa gukora umuziki uramba kugira indirimbo zishike so message naronse canke ama comment naronse yavuye ku baraperi nemera bagenzanje hamwe mu majambo yarayagize wa mbere yari T-Max yaranyandikiye Big Face on the Flow hariho Big Zo hariho ntuzeye ari muri South Africa yitwa Master BK abo abaraperi nemera ego nemera kandi bakora ibikora inka nuko ubonye support z'abaraperi bagenzawe ni ikintu cyiza sana kinatera n'intege Sefa yarayigiye habona wavuze ati hari nyuma y'amezi 6 nyine ndiko ndapanga karere ndiko ndateka bitegeka abakunzi b'umuziki batari byandi uvuga ati bana kabisa mu nyitegemeze uko tukwitege tukubona watsa cagiha après 2 mois 3 mois twabona indirimbo isohotse kino gihe muri MA urutonde rupanze gute kugira ngo abakunzi b'umuziki w'u Burundi bagarukane kizere kuri Kingorongoro avuga ati bana ayi by'amezi 6 canke ivy'indirimbo zibiri mu mwaka turabihaze mugabo naduha ikizere kugira ngo kabisa dusubire tumugwanire canke dupambane na mpaka kugira ngo views ziduge canke izina giwe rikomeze gupanda bivanye n'ukuntu uri kuragwanira agateka ku muraperi nyakuri shaka ari nyuma karahinda kuko nta byinshi novuga ko ngaha sabantu bakunda kuvuga utinya kubivuga kubera ubivuze bitabo oya sabantu bakunda kuvuga kenshi dukoresha ibikoko hama abafans nibitege umuziki mwiza umuziki ufise quality umuziki ufise amajambo meza umuziki ufise amasanamu meza kujya namye ndabibakorera niko bizokwama ati kujya namye ndabibakorera niko bizokwama uyu ni Kingorongoro ona ko yaraduha agaseke kameze neza Stay Far buri yajereka mbarizo Murundi asanzwe yibereye hariya mu minyaganyaga hariya mu gitoki hajya Stay Far washatse kuvuga iki Stay Far ni nka egera kure Stay Far bad energy umva nashaze kuvuga ati intamba myinshi canke abagenzi babi batwosha nabi ego bigire kure ego bigire kure baye baguca intege begeze kure bandanye ukora focusinga na vision yawe ibintu byose bigende neza ngoko urumva ko abari ibintu bimeze neza je narababwiye ko ntazobasondeka uyu mugabo sometime nivyo arankwepa muga nanje naramwankiye kabisa ahazoba ari nzoba mpari kuko indirimbo aririmba n'indirimbo zumvikana n'indirimbo zifise amajambo mazima ni hip hop ubona kwikura rumviriza
ukayumviriza kandi ntimena amatwi ni ya hip hop umva ko ikunyengetera pore ja kuri channel yo wandike Kingorongoro hamurahiza uze kumbarira cyangwa uze kwandika muri commentaire tikabisi ibyo Ediso yavuze nukuri kwigendera je nta kintu mvuga bwana Kingorongoro atari kugusaba gukomeza na cyane cyane kuko iyo wicaye gato uramaze kubona kugaruka uvuga ngo hari byangiritse rero ivyo vyangirika kubera iki agakirere kenshi mujamwe rero nizere ko kano gakirere kagiye kuza karagara kugira ngo mugumane imbuga mugumane tela iyo hip hop muvuga ko ariyo yukuri gusomba izindi sometimes zaziraza muga muga ati bana nituyemeye ariko iyo twemera canke iyo mwemera rikihagume muga mugomba kubigira mu ruhara mugabo ya one love kandi nayira nakenewe hagati yanyu kugira ngo ibintu bigende neza ngaho gira message ungiriye abariko baradukurikira na cyane cyane kuri channel yacu ya Niosel TV. Yeah, aba fans ange aba subscribers bose ba Niosel TV bagerageze gukurikirana ibiganiro vya Niosel TV bazi bararonka updates zose zo muziki ndundi cyane cyane umuziki wa hip hop nkuko Edison abikunda hama natwe nitugiye kubata tuzoguma tubaha ibintu bishushe kugira bigume bibabiramo. Yeah. Ako gato ingendesho twabonye uyitsamwo muri MA production baherutse kugurira akantu kumutse ko birafata inzira nagakise akanaga kese tu sometimes kanjana ku kazi ya ibintu nk'ivyo hanakwizera guhereza contact hanyuma ibintu bikagenda neza yego kugira nze ku mwanya urabona ko namwe mwandindiriye umwanya munini yego twaje twicarira ahantu tuzi ngo havuza kwa kundi twari tukumenyereye kera kumbe ibintu vyahindutse kera imodoka nziza mane no mukanyu havuturemera natwe cyuduha karibu ni imodoka ya MA production yego yunguruza aba artiste yego cyane nk'umukambwe nka Kingorongoro nibakeneye kumubona muri bus nibakeneye kumubona ari kuri taxi vero canke muri tukutuku ubabataburi imodoka ari imeze neza ako nake bayisize ibize ngaho kore turabye uti parakaze aba ya aho nyoje nyamuka urakaze kabisa nyene bazango ni ibintu nyene byo gupfundikanya mugabo ni ibintu by'ukuri kandi bimeze neza man shaho canja gusaba akazi muri MA kabisa fume mbabasi umuvugiza agira kabiri ko ndazi ko umusanzwe mufisa bikora neza. Yes nuko Kingorongoro reka nkore gutya ndagushimire cyane nizere ko ivyo wasezeraniye abakunzi ba hip hop abakunzi ba rap uzobishira mu ngiro kujya nyene mugabo ifajijemo n'iyamezo nofata ko umaze mu myaka itari mike kandi ukaburi kurabikora neza nkunda ko niyo utevye gato bazanye ikintu kimeze neza nta gacerere ka audio baca bavuga ati bana kano gace tumaze nk'imiskozana audio baratumara abafana baca baheza bakarondera amakamera bakabikora neza kandi bigafata inzira nta kindi no kora atarugushimira bwana Kingorongoro. Murakoze cyane nanje ndabashimiye kubona mwamaye akakanya kugira mvuge kiri ku mutima nishure ku bibazo abafanzi bari bamaze igihe bafise. Murakoze cyane ndabyishimiye ndivuza ko uri kuraresha ubwitonzo vugana ya hip hop ukoresha uri kuraririmba ngana nayo ukoresha uri kuraresha umwana maze imisi naresha ubwo bwitonzi naramureshe narahejeje warahemuki ubu no kumukurotira tu warahemuki. Asante sana abakunzi ba Niosel TV reka ndabashimire cyane ku kanya mwaduhaye na cyane cyane muri ko muradukurikira ibintu bigenda neza jangaho musi mugire subscribe like and share ndetse na commentaire kugira ngo nimba hari umurapere wundi mwipfuza haruhande ya Kingorongoro ko jewe